Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV. Tubashikiriza amakuru abagezwa avugwa irya nino na makuru ari buze gushimika ku rugendo rwa Perezida Ndayishimiye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Ndayishimiye yanashikirije ijambo. Turaza kubabwira ku vyabereye mu isinywa ry'amasezerano y'amahoro ndetse no mu vy'ubukungu yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivyabaye kuri Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibiriko biraba uno mwanya turiko turavugana. Mu gihe ivyo vyariko biraba haravugwa amasasu menshi ku rubibe rw'u Burundi ndetse na RDC, aho bivugwa ko hari n'amasasu menshi ari guturuka mu Burundi agwa ku butaka bwa Kongo. Ibintu bikaba bitameze neza mu Cibitoke, muri Kigarama uno mwaka nyene kuri kuno kwezi kwa 12 kuwa kabiri wa Kigarama hakaba hari intambara zikomeye hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisirikare ca Kongo FARDC gifashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo hamwe n'igisirikare c'u Burundi FDNB kigwana ku ruhande rw'ica Kongo. Izo ntambara zikaba zatanguye kwadukira n'u Burundi, turaza kubibabwira mu buryo bw'idonido. Ni mu gihe bivugwa ko amakambi y'igisirikare mu Burundi nka yose agaragara kubera impamvu turi buze kubabwira. Perezida Ndayishimiye twabwiye ko ari muri Kongo, ari muri Amerika. Perezida Ndayishimiye akaba yashikirije ijambo, bamwe banagize ko dute bavuga bati umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ibintu nk'ibi imbere y'amakungu, ariko bakavuga ko umukuru w'igihugu nubwo yagiye muri Amerika ariko ibintu bitifashe neza ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Burundi. No mwanya turiko turavugana ibintu bikaba bimeze nabi cane. Abasirikare ba M23 bakaba bamaze gushika mu micungararo y'igisagara ca Uvira, ababaga mu gisagara ca Goma bakaba barungitswe muri Kivu y'Amajepfo, aho bagiye guha umusada canke guhamvya bagenzi babo bari kugwana intambara yatanguye kuva ku Imana uheze. Bakaba bari mu ntambara ikomeye bagwana na leta n'igisirikare ca leta FARDC, FDLR, FDNB ndetse na Wazalendo. Ubwato butwaye abasirikare benshi bukaba bwagaragaye mu gice c'ikiyaga ca Kivu giherereye i Bukavu. Kuri wa kane imirwano ikomeye ikaba yiriwe ibera mu duce twa Gatogota, Kamanyora, aho rero ingabo z'u Burundi ziriwe zirasa amabombe menshi cane. Ni nyuma ya operasiyo abakomando ba M23 bakoreye ku birindiro vy'ingabo z'u Burundi biri mu gace ka Ruvungi. Ico gitero kikaba cahitanye abasirikare batari bake. Amasasu akaba yatanguye kumvikana ku ruhande rw'u Burundi ndetse na Kongo. Ayo makuru turaza kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido. Mwisinywa ry'amasezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyabonetse ko umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasa n'ujumariwe, kandi mu gusinya amasezerano ntigeze akorana mu kiganza n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi we yari inyuma cane, aho na kamera zitashobora kumufata. Mu ijambo yashikirije wumva afise ubwoba, ariko abandi nabo bakavuga ko Perezida Ndayishimiye hari amakuru yari yamaze kuronka ko intambara ndetse n'ivyo bariko baravuga vy'amahoro ahubwo vyoba vyatanguye nawe kumusatira. Akaba ari bwo bwoba rero bamwe n'abandi bavuga ko yoba yarafise. Ni ibintu bitari bike vyabereye mu isinywa ry'amasezerano. Turaza kugenda tubigaruka ko muri yano makuru mu buryo bw'idonido. Shobora kuba utarafyonda kuri subscribe, wobikora kugira igihe cose turaja turaronka amakuru n'ibiganiro, uraje uronka notification ko dushize ko bishasha, maze umenye vyinshi bigenda biravugwa irya nino. Reka no makuru yacu tuyatangurire mu ntango zisinywa ry'amasezerano yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida w'u Burundi asa n'utaruhari kubera ko twabonye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahura na mugenzi we imbere y'isinywa ry'amasezerano na mugenzi we Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagirana ibiganiro. Twabonye kandi Perezida Paul Kagame ahura n'abadepite bo muri Amerika barabanza baraganira kuri ayo masezerano. Twabonye kandi Perezida Donald Trump abonana umwanya muto na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ariko ntitwigeze tubona Perezida Evariste Ndayishimiye mu ifoto aho bariko barasinya amasezerano
Perezida Ndayishimiye bamushize ku ruhande. Ababikurikiye babona ko Perezida Ndayishimiye yasuzuguwe bikomeye cyane, wamengo ntibari bazi ko ahari, yoba abamenyesha amakuru, yoba n'umukuru w'igihugu cy'Amerika Donald Trump nawe wabona ko atazi neza ivyo uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko arakora ngaho. Cyo bikoze bamwe n'abandi bavuga ko ari agasuzuguro kadasanzwe uwo Perezida Ndayishimiye yoba yeretswe ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ivyo bikaba vyaratanguye kwibonekeza agishikayo, aho abandi bakuru b'ibihugu cyane Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida William Ruto barakiriwe, bakiranwe iteka, bakirwa n'abanyamerika ndetse n'abandi bajejwe protokole mu biro muri White House. Ariko mu gushika kwa Perezida Neva nta numwe muri White House yamwakiriye, ahubwo abarundi nibo biyegeranije mu kumurinda ibimaramare baraja kumwakira. Biboneka ko rero hari ivyo Perezida Ndayishimiye ivyubahiro atabonye, abandi nabo bakavuga ko ari uko n'ubundi bazi neza ko ataco aje gufasha mu vy'ayo masezerano. Ivyo ni bimwe vyinshi vyagiye bigaruka ko cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Ico bikoze n'abakurikiye umuhango kuri kumbonesha kure, mwabonye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukuntu yari yigijwe inyuma n'abamenyesha makuru ntibashaka kumwegera canke ngo banamwerekane. Biboneka ko rero yasuzuguye mwe bidasanzwe. Ni bimwe mu bintu vyababaje cyane abarundi, vyababaje ndetse n'abandi bose babonye ukuntu Perezida Ndayishimiye atanumwe yamwitayeho, akaba ari ibintu bisa n'ibibabaje cyane. Muti rero bimeze gute? Turiko turavugana Perezida Ndayishimiye nibyo yashikirije ijambo, ngira ko batabashije kumukurikira mu ijambo Perezida Ndayishimiye yashikirije mu gushira nyene umukono ku masezerano y'amahoro muri Congo. Amajambo yiwe ahagararira akaba yemeza ko anezerejwe n'uyu munsi, akongera koko hari n'umwanya w'umwizero n'umwanya wo kwihebura, ngo umwanya wo gusambura n'umwanya wo kubaka. Aremeza ko ayo masezerano agiye guha umwizero abanyekongo kubwiwe ngo hageze aho amahoro, iterambere ari byo bigiye kwiganzira akarere hagati y'ibyo bihugu. Akaba rero yari mu bakuru b'ibihugu bari baje nk'ivyabona aho hari uwa Angola ndetse uwa Kenya n'u Burundi ndetse n'uwa Somalia. Ndayishimiye ati mais ma joie aujourd'hui, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps de désespoir et un temps d'espoir. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous nous réjouissons de la signature de cet accord qui va redonner l'espoir au peuple congolais et au peuple de la sous-région. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui se sont impliquées pour arriver à ce grand jour. Nous implorons le bon Dieu de continuer à guider les pas de toute personne de bonne volonté qui va s'impliquer pour la mise en œuvre. S'engager, c'est une chose, mettre en œuvre, c'est autre chose. C'est pour cela que je voudrais interpeller chacun de nous de donner sa contribution pour arriver à la mise en œuvre effective de cet accord. Quant à ce qui nous concerne, sur l'accord sur l'intégration économique et régionale, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo constituent déjà une communauté économique des pays de cette région de Grand Lac. Le Burundi a un grand rôle à jouer pour effectivement implémenter déjà les accords de coopération existants entre les trois États. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons arriver à une paix durable et à la stabilité de la région. Je vous remercie beaucoup. N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguye avuga ati hariho umwanya wo kubaka hakabaho umwanya wo gusambura. Bati uwo ni wo mwanya wo kubaka,
ati dushire hamwe kandi dushobore kugarura amahoro n'umutekano. Ati turasavye Imana mushobora vyose afashe umuntu wese afise ubushake bwo kurondera amahoro ndetse no kuyagarura. Wowe wese rero Imana imube hafi, turizera ko Uburundi buzogira uruhara rukomeye kandi buzofasha mwishigwa mu ngiro ryano masezerano ahejeje gusinywa. Ivyo ni bimwe mu vyo Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yavugiye imbere ya Perezida wa Amerika Donald Trump ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bari muri iyo nama. Ivyo rero akaba ari vyahabereye. Ico bikoze mu gihe yari karabivuga, amakuru adushikira avuga ko mu Burundi ibintu bitifashe neza habe na gatoya. Muti rero bimeze gute? Amakuru ari kuvugwa cane nuko ngo amakambi y'igisirikare c'u Burundi agaragara kubera ko abasirikare bamwe barajanywe muri Kongo, abandi nabo ngo barimuwe bari mu myimenyerezo y'igisirikare. Ibintu bikaba bisa n'ibiteye ubwoba. Abarundi rero ngo bakwiye kumenya ko amakambi mu Burundi arimwo ubusa, ari vide. Ngo benshi rero haraho benshi muri abo basirikare bari muri ayo makambi bagiye aho bagirira formation yo kuja muri Kongo aho baronkera imyimenyerezo. Abandi nabo ngo bari Inyanzarake bakaba barungitswe mu Cibitoke kubera umutekano muke uriko haravugwa. Turaza kubigaruka ko ikindi kandi za Brende zishika kuri 11 nazo zarungitswe ahantu hitwa Gihanga, Gatumba ndetse na Kayanza. Ahandi naho hakaba abasigaye mu makambi yatandukanye ngo ntibarenga 50 mu ikambi. Boneka ko rero amakambi aragaragara bishobora kuza no gutera umutekano muke mu Burundi, na cane ko hatanguye kuvugwa ko ibintu bitameze neza. Ibintu rero biraboneka ko mwanya n'umwanya ibara rishobora kuza kurwa. Hariko haravugwa intambara zidasanzwe ku rubibe rw'u Burundi ndetse na Kongo. Amakuru adushikiye avuga ko hari amasasu menshi ariko arumvikana. Abasirikare b'u Burundi batekewe n'ubwoba, bariko barakikuza kumbibe hose kugira ntibaze gushikirwa canke ariko barigwana nabo baze kubakurikira mu Burundi kubera ko hari amabombe yariko araturika ava mu Burundi. Hakaba rero hari intambara zikomeye cane, aho rero igisirikare ca FDNB kiriko kirafashanya na Wazalendo, FARDC ndetse n'aba FDLR. Izo ntambara zikaba rero zatumye humvikana ibiturika bikumvikana ndetse no gushika ku misozi y'u Burundi iri hafi ya Rusizi, uruzi rugabura Burundi ndetse na RDC. Amabombe akaba yaguye ku ruhande rw'u Burundi, yatumye rero haduka ubwoba, nayo abanyekongo bahunga intambara bakankigwa kwinjira mu Burundi. Ibiturika ku nkengera za Rusizi vyumvikanye haraheze imisi 2 bisasu vyumvikana mu bice vya Katogota, Ruvungi ndetse na Kamanyura muri Sud Kivu, ku mitumba ya Rukana ndetse na Marambo muri komine ya Cibitoke intara ya Bujumbura. Haribonekeza ubwoba, abanyagihugu barahevye kuja mu mirima bafise n'amakenga ko abagwanyi bojabuka ku rubibe ku Burundi. Kubw'amasoko menshi, amabombe yashika 3 avuye Kamanyura yaraguye ku butaka bw'u Burundi mu gice ca Gatoki muri zone Rukana. Nta muntu canke ikintu yahitanye. Kwishura na masasi Kamanyura bivugwa ko ayo masasi yarashwe mu gihe ingabo z'u Burundi zariko zirarasa ziri ku butaka bw'u Burundi. Mu kwishura rero mu kwivuna yo mu 23 ikarasa ku Burundi. Amasoko avuga ko abasirikare b'u Burundi bari ku misozi miremire ya Bwegera boba bararashe berekeza Kamanyura, bituma ibice birimwo abantu benshi bikogwa ko ku birometero bishika 15. Ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri, Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa M23 yarashize ahabona ivyononekaye. Abantu 4 bapfuye, bamwe rero hamwe n'abakomeretse 6 muri abo bakaba ari mu basivile mu makaritsiye menshi y'Ikamanyora. Abaroberi bavuga ko ayo mabombe yaturuka mu birindiro by'abasirikare b'Abarundi. Amakuru rero dufise tutashoboye guhinyuza ivyo vyagirijwe ingabo z'u Burundi. Impunzi z'abanyekongo zikaba zazibiwe ku rubibe zankigwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
ku rubibi rwa Kongo imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rwa CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi zifashijwe n'abasirikare b'u Burundi zirabuza abanyagihugu b'abanyekongo bariko bahunga kujabuka ruzi Rusizi. Ico bikoze ngo hari bamwe bariko barajabuka baciye mu mazi bakoga bakajabukira ahadacungerewe cane bakinjira ku butaka bw'u Burundi mu kinyegero mu guhunga imigwano. Imiryango myinshi ivuga ko yamaze ijoro ryose hanze kandi mu mvura ntitukimenye iyo tuja, intambara ziradusagirije niko bivugwa n'umukenyezi twasanze hafi ya Kamanyura. Leta y'u Burundi ntaco irashikiriza ku mugaragaro kubw'iyo migwano iriko irasatira u Burundi. Ubwoba no kudatahura ku ruhande rw'u Burundi mu bice vyo mu Burundi vyegereye urubibe agashavu kariko karaduga. Abanyagihugu bemeza ko badatahura ingene intambara iriko irasubira gukara mu gihe havugwa ibiganiro biriko biraba no mu gusinya amasezerano bikaboneka ko umwizera ari muke cyane uravye ko perezida wa Congo Felix Tshisekedi yasinye amasezerano. Bamwe mu banyagihugu bavuga bati twumva havugwa amahoro ariko tukabona haza amabombe. Bivugwa n'umunyagihugu wo muri Marambo ya kabiri. Uko vyifashe mu karere ubugizi bwa nabi bwiyongereye hitezwe n'amasezerano y'i Washington yamaze no gushigwa ko mukono. Izo ntambara zikaba zisubiriye kwaduka mu gihe Kigali na Kinshasa bateye umukono ku masezerano kuri wa kane. Kigarama ya Washington amasezerano y'amahoro bahujwe na Amerika ariko urwikeko ruracari rwose hagati y'izo mpande zibiri. Amatati yafise imizi myinshi aho M23 w'umurwi wa kera w'abaroberi b'abatutsi wasubiriye gufatira ibigwanisho mu mpera za 2021 wagiriza Kinshasa kuba itubahirije amasezerano yo gushira mu nzego abagwanyi bawo. Kinshasa nayo yagiriza u Rwanda gushigikira abo bagwanyi. Abahinga bawoni bavuga ko bemeza ko abasirikare batari bake baramaze kugwa muri iyo migwano. M23 iri mu runani ya FC rurongowe na Corneille Nangaa yahoze ari umukuru wa Seni ya Congo aharanira ishigwaho ry'igihugu kigizwe n'amareta yigenga. Ibintu ni byinshi birakomeye, uruhagarara rukomeye mu Burundi. Burundi bwarabaye umwe mu bakomeye mu vya gisirikare muri Sud Kivu. Abasirikare barenga 10,000 b'abarundi bararungitswe gufasha FARDC kugwana hamwe n'abagwanyi baegamiye Kinshasa nka Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bacancuro canke se abacangero. U Rwanda rwagiriza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi guha ibigwanisho FDLR umugwi w'abahutu b'abanyarwanda bakorera cane muri Sud Kivu mu kubaha imyambaro, amasoro ndetse n'ibindi bikoresho. Ivyo Kinshasa vyiyamiriza yivuye inyuma, bikaba rero bitaranavugwa ko rumwe ndetse na Gitega ikaba ivyihunza Washington mu ruhagarara mu bijanye n'imigenderanire. Abakuru b'ibihugu vy'u Burundi na Kenya vyatangaje ko abakuru b'ivyo bihugu Evariste Ndayishimiye na William Ruto bagiye muri Washington nyene nk'uko mwabibonye kuba Ruto rero afatwa nk'umwansi akomeye w'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Tshisekedi. Bikaba bamwe bavuga ko muri iyo nama bishobora kuza kudindiza ibiganiro. Bisa bamwe bavuga ko ibiganiro nanone biboneka ko harimwe umukuru w'igihugu atari ayishimye anezerewe nka Felix Tshisekedi. Abakuru b'ibihugu rero barashitse i Washington bakaba bamaze no gusinya amasezerano. N'amakuru menshi abavugwa agezweho irya nino mu kanya gatoya cane turaza tubashikiriza andi makuru avugwa mu Burundi hagati wahoze ari umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yamaze gutabwa mu mvuto yafatanywe itonga. Turaza kubabwira ni ibiki mu makuru yacu y'ubutaha, turaza kubisesangura vyose tubahereza idonidi. Ibihe byiza rero kuri mwese nivyo ndabipfurije, mu kanya tuze guhura tubashikiriza n'ayandi makuru araba agezweho.